Yes bamwita Fisto Abdullah zagishatse umwite 4G ni umurundi hani wacu ni rutahiza mu mpuzamakungu w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Novuga yuko ejo ku munsi w'ejo niho yafata urugendo yerekereza mu gihugu cya Tanzania aho agiye gusinya amasezerano, agiye gusangayo inshuti we magara ari we Saido Ntibazonkiza, ndetse agiye gusangayo n'uwundi mu coach ari we Cedric Kaze asanzwe avuka muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, hamwe na Vladimir Niyonkuru ariwe asanzwe ari umumenyereza w'abanyezamu. Novuga yuko no mu misi heze aheruka kuronka igihembo agashimwe ko kumushimira nkuko twabibonye, ndetse ico gihembo yagihawe kubera iki nuko abanyezamu b'umugwi wa Young Africans novuga yuko bamaze gutsindwa ibitsindo bike bibaho. Novuga yuko n'umukinnyi akomeye cyane nkuko musanzwe mubizi, yaciye mu migwi itandukanye ikomeye, arakubitira mu gihugu cy'u Rwanda, arakubitira mu gihugu cya Congo, ndetse aza gukubitira mu gihugu cya Kenya, aza kuva mu gihugu cya Kenya kubitira muri Afrique du Sud, aza kuva muri Afrique du Sud akubitira mu gihugu cyande mu gihugu cha Egypt. Novuga yuko tugerageje kuraba ni ibintu bikomeye cyane gose kandi biryoshye bibereye ijisho, cerekana yuko ni igihugu cy'u Burundi, ni igihugu novuga yuko kiko kiravamwo ivyamamare bikomeye cyane gose bija mu bindi bihugu. Novuga yuko biraryoshe cyane kumva umurundi w'iwacu muri Tanzania ariko arashirwa ku mamodoka, umurundi w'iwacu ariko arashirwa ku mabajaje, umurundi w'iwacu ahayagizwa. Novuga yuko tugerageje kuraba Fisto Abdullah Zake niyo mazina ye, akaba yavutse itariki 5 ukwezi kwa Nyakanga 1993 niho yavuka Fisto Abdullah Zake. Ayo n'amazina yiwe, akaba yavukiye hehe? Akaba yavukiye i Bujumbura hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. No mu footballer international novuga yuko yevuriye kuri post d'attaque. Novuga yuko asanzwe akina ku ruhande go gusatira no mu ataka. Novuga yuko muri kino gihe tuko turavugana yamaze gusinya amasezerano muri Young Africans, akaba yasinye amasezerano y'amezi 6 apana imyaka. Asanzeyo inshuti magara ari we Saido Ntibazonkiza. Novuga yuko n'umukinyi akomeye cyane gose, muramuzi no muri shane aserukira igihugu cyacu cy'u Burundi. Novuga yuko yabikoze neza gusumba. N'umukinyi novuga yuko asangwa afise imyaka 27 gushika kuri no mwanya, afise imyaka 27, nkaba afise taille 1m75 imetero na santimetero 75. Novuga yuko ugerageje kuraba igihagararo ciwe ni igihagararo kimeze neza cyane gose. Tugerageje kuraba tashobora guhera kuri biography yiwe. Novuga yuko muri bimwe namaze kubivuga, ariko ndashobora kuvuga parcours professionnel. Novuga yuko Fisto Abdullah Zake 2009 gushika muri 2012 2009 gushika 2012 Fisto Abdullah Zake yakina muri RRB Academique, ubunye ukaba bayitwa Lidiardic Academy. Novuga yuko RRB Academique numugwi yakinyemo cyane, aho yakinyanye na ba Divin, aza gukinana na ba Yusufu Lure, aza gukinana na ba Rucho Ndwarugira asanzwe akina mu gihugu cya Portugal. Yusufu Lure akaba asanzwe akina mu ngaho onye mu gihugu cya Tanzania. Novuga yuko yari kumwe n'abandi bakinyi benshi cyane, hariho ba Rugo n'umugabo Stefano, hakaba hariho ba Rashid Leon, novuga ba Kiza Fataki n'abandi bakinyi benshi cyane bari basanzwe bakina. Novuga yuko muri ico gihe muri Lidiardic bakoze ibintu bikomeye cyane gose, aho baje gutwara na Coupe du President imyaka 2 ikurikirana. Novuga yuko aho niwo mugwi yatanguye kwandikamwe amateka, aza kuba na Mere Biteri imyaka 2 ikurikirana muri Primus League. Mu 2012 gushika mu 2013 yakubitiye muri Leon Sport ngaho mu gihugu cy'Ikibanyi cy'u Rwanda. Muri Leon Sport naho yanditse amateka akomeye cyane gose, yaje kuva muri Leon Sport atwaye n'igikombe cyo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. 2013 gushika 2014 yaje gukina muri Diable Noir novuga yuko ari ngaho mu gihugu cy'Ikibanyi cya Congo. Muri 2014 gushika muri 2015 yaje gukubitira mu gihugu cya Kenya muri Sofapaka. Novuga yuko numugwi usanzwe ukunda gukinamwe abarundi benshi cyane gose. Abarundi barakunda gukubitira muri uwo mugwi wa Sofapaka. Novuga yuko abarundi kuri tara zabo n'igihugu cya Kenya nikibarabira pembeni cyama cyabaravye
chama cyabaravye kuko mu Burundi dufite stars zikomeye cyane gose 2015 gushika 2017 yakubitiye muri Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns novuga yuko n'umugu ukomeye cyane nga mu gihugu ca Afrique du Sud. Mamelodi Sundowns tubikanye yuko yigeze gutwara Champions League muri Afrika nshuti y'abantu. Gutwara Champions League muri Afrika ni nkuko novuga ati nka Bayern Munich kwacija gukina muri Bayern Munchen, ariko we yakinye muri Mamelodi Sundowns novuga yuko yatwaye Champions League yo muri Afrika. Mu 2016 gushika mu 2017 yakinye muri Bloemfontein Celtic, nayo ni gihugu nayo akaba ari umugonga muri ico gihugu ca South Africa, niyo yaciye akubitira yunguriza mu wundi mugwa ariko aguma mu gihugu kimwe. Mu 2017 gushika mu 2018 yakubitiye muri Premier do Agosto, novuga yuko ngaho ni muri Sudan, naho yaje gukinayo mu 2018 gushika novuga yuko mu 2018 nyene yakinye iminsi mikeyi aza gukina muri El Zawala. Mu 2018 acakubitira muri GS Kabiri, yaje kuva muri GS Kabiri akubitira muri NPPA. Novuga yuko numu ataka novuga mpuza makungu akomeye kandi abikora neza cyane gose. Novuga yuko amaze gutsindira n'igihugu cyacu cy'u Burundi bisindo byinshi cyane. Tugerageje kuraba biography yiwe muri equipe nationale. Muri equipe nationale y'u Burundi ariyo intamba mu rugamba, novuga yuko urukino rwe rwa mbere yarukinye igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa 12 2009. Ico gihe twariko duhura n'umugwi n'igihugu ca Uganda. Iyo match yiwe ya mbere novuga yuko yabaye match itoroshe, twaje gusingwa n'igihugu ca Uganda bisindo 2-0. Nuko rero tuza hari muri Sekafa des Nations muri 2009. Novuga yuko igitsindo ciwe ca mbere yatsinze muri equipe nationale yagitsinze itariki 28 ukwezi kwa 11 2013, aho twariko turahura na Somali muri Sekafa des Nations muri 2013. Novuga yuko gerageje kuraba amateka yiwe novuga yuko aragaragaza yuko ari umukinyi akomeye cyane gose, n'ijambo yashikirije muri Yanga yavuze ati dutegerezwa gutwara igikombe inshallah. Novuga yuko itariki 13 ukwezi kwa 10 2015 nuwo munsi wa mbere yatanguye gutsinda, umunsi wa mbere kuri we muri equipe nserukira gihugu intamba mu rugamba, yatsinze igori zibira ariyo bita double. Ico gihe twako turahura n'umugwi witwa Amazinga ya Seychelles, tuza kuwutsinda ibitsindo 2-0. Ivyo bitsindo vyose vyinjijwe na Rutahiza makomoka mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Abdulazak Fisto ushatse umwite 4G. Novuga yuko igenekezo rya 2029 ukwezi kwa gatatu 2016 yaje gutsinda iyindi double, turi kumwe na Namibia. Mu ico gitwayitsinze ibitsindo 3-1 ngaza gutsinda double muri ivyo bitsindo 3. Novuga yuko n'umukinyi novuga yuko akomeye cyane gose, yabikoze neza cyane gose, kandi reka tongere tumushimire, tongere tumwifurize twongere tumwifurize na bonne chance mu gihugu ca Tanzania muri Young Africans, aho novuga yuko ariko arabikora neza cyane. Yes, tugerageje kuraba palmarès yiwe, tugerageje kuvuga palmarès yiwe bisigura yuko nahantu yagiye aragirane aratwara ibikombe. Nakubwe yuko Coupe du Burundi ariyo Coupe du President ngaho muri 2011 na 2012, akiri muri RRB Academique yayitwaye imyaka 2 kurikirana muri 2011 na 2012. Hama muri championnat du Rwanda en 2013 avec Léon Sport, naho yaje gutwara igikombe. Champion d'Afrique ariyo nakubwiye ariyo Champions League muri Afrique du Sud muri 2016 yaje gutwara igikombe ari kumwe na Mamelodi Sundowns. Ama vice de champion d'Algérie, novuga yuko kuba uwa kabiri mu gihugu ca Algérie akina muri GS Kabiri. Novuga yuko n'umukinya akomeye cyane gose, novuga yuko ku rwego mpuzamakungu gerageje kurana n'ukuntu yimosha agakwafe kiwe, novuga yuko akisangije. Twibukanye yuko Fisto Abdulazak yigezwe no gutumirwa muri Tara d'Afrique kuri Canal Plus, arakora ikiganiro gikomeye cyane gose. Novuga yuko Fisto Abdulazak tumwibukira kuri byinshi n'amateka yakoze menshi cyane gose, n'umukinya akomeye cyane gose, ugerageje kurabana gabari yiwe n'umukinya akomeye gose.
numukinyi ariko arakina ari mu kibuga sikuva kumuta hasi numukinyi naho umukinyi rikosa ngo umutaye hasi aguma avuduka akiruka cyane gose ngerageza kukibutsa yuko ninge turonka itike yo kuja muri kane novuga yuko Fisto Abdurazak ari mu bantu batsumye mu guserukira igihugu wacu intamba mu rugamba uronka amahirwe yo kuja muri kane aho twakinyana na Nigeria muribuka yuko Nigeria yaje kudusinda mu minota ya nyuma iza kudutsinda igisindo kimwe kubusa tuza gutsindwa na za Mali novuga yuko mu guserukira igihugu tuvuga yuko aho ugeze ubu unye Fisto Abdurazak harimo uruhara rwiwe agiye gusanga Saido ntibazonkiza muri Young Africans ugerageje kuraba amajambo ngaha yagiye aravuga Fisto Abdurazak arashima cyane gose mugerageje kuraba ngaho urabona utu video ari kuri aeroport du Burundi ari afashe agiraje gufata indege ariko arasezera abafani wiwe agiye gufata indege kugira akubitire muri ico gihugu kibanyi cha Tanzania yavuze ati ibindi tubireke Imana ituje imbere igikombe dutegerezwa kugitwara inshallah novuga yuko ni Fisto Abdurazak novuga yuko yahaye amahirwe abakunzi biwe yuko agiye kubikora nkuko yarasanzwe abikora ni Fisto Abdurazak ushatse umwite 4G ugerageje kuraba amasanamu yakiriwe nk'umwami mu gihugu cha Tanzania yakiriwe nk'umuntu akomeye cyane gose nkuko dusanzwe tubimenyereye Fisto Abdurazak tubwizanye ukuri n'umukinyi akomeye cyane gose ni gihangange hano mu gihugu cyacu cy'Uburundi tutazofata bibagiye novuga yuko niwe mukinyi wa mbere afise ibitsindo byinshi amaze gutsindira intamba mu rugamba hano mu gihugu cyacu cy'Uburundi tuvyemeranye rero ni umukinyi akomeye 4G Fisto Abdurazak bonne chance na match respect muri uwo mugwi wa Young Africans ugiye gusangayo inshuti yawe magara Saido ntibazonkiza ndetse n'umutoza wa wariwe Kaze Cedric asangwa va hano mu gihugu cyacu Burundi ndetse n'umutoza w'abanyezamu ariwe Vladimir Niyonkuru bose n'abarundi biwacu kora vyiza ubandanye kuduza idarapo ry'u Burundi uri kora vyiza niwe bikora neza bazovuga yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kiriko kirakora vyiza Fisto Abdurazak va mu gihugu cyacu cy'u Burundi bazovuga ko ari ariko arakora vyiza mu bisanguzo buri kuraduza idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Burundi ni Fisto Abdurazak shatse umwite 4G big up sana bro ubandanye gutera imbere uri kuraduza idarapo ryacu ry'igihugu cy'u Burundi uri kurikorera ukora n'igihugu cyakwibarutse kugira ugifashe bandanya rero ugifasha uri kumwe na Mutama uturamukirize Saido ntibazonkiza ngaho onye na Cedric Kaze na Vladimir Niyonkuru ati Isaac TV bakunda cyane gose cha kiganiro c'inkino nama ndabashikiriza naho ndakibashikiriza rimwe ariko uko bigenda kose amakuru muzokama muyaronka uko biri kose my name is Starboy so no musi turi kumwe na kamera no musi ni jewe jenyene ushaka kunondera kuri Instagram ni Starboy Isaac TV birafatanye urashaka kundonka kuri Instagram ukambaza makuru amwamwe ushaka makuru y'inkino no kuri Instagram nashaka kuyakubwira ni wewe gusa sport ni nziza cyane gose yuko tuza turayivuga no muri basket hariho za Dynamo hariho za New Star nahone mu minsi ya vuba turabemereye yuko na makuru ya basket tuza turabashikanako abantu muri hafi ya basket muze muratubwira rero za Muzinga hariho Mutanga United hariho New Star hariho Beko Star hose muze muratwegera byose tuzobibashikiriza numugira ikibazo yes bye bye Isaac TV oh